muri iki gihugu cyacu cy'u Burundi nta muririmbyi ukunda? Nta muririmbyi n'umwe nkunda jewe. Hey, y'all, come look at this. Ishanshimiye niki? Ishanshimye kimwe. Bavuze ati nasho batagerageje ngo bandangize. Mugabo kubw'Imana ndashahagaje. Nice. Aha none ni. Ari mu vyiwe, yari mu vyiwe rero yamaze kugenda mu vyiwe. Yarabajeje bamugerageze muri vyose. Aha niho. Okay, ndi basa karimbo gato uzi ka Fernando. Ka Fernando. Uzukuntu biryoshe ma kugira umuntu akwitayeho akaraza inshingano ibyawe byose kurusha uko nawe ubyitayeho. Hello guys, my name is Bernice and kwa kundi nile basi muri Ashwas bash mutwa kuma tujana musinagura gute nzoma namuja mission reka wandamukirize koko wandamukirize bibi na mabwana wacha ni wasalimie sana waambie kama nawapenda sana everybody tuba dufise iyindi mpoye kubera tubabona mu mamufyo ndakuri abone eba tuzona bicapako reka dushimire abadukurikirana bari mu gihugu cyacu cy'u Burundi reka dushimire abadukurikirana bari Arabia reka dushimire abari muri Amerika ari Tanzania Dar es Salaam hariya muri Kenya Uganda ikino mu Rwanda turabakunda cyane gogo kukunda uvuga Arabia urafise umudevu wapi vuga kuri ivyo kunda uramufise ico baho basha twibukanya kugira subscribe kuri TV yacu basi gogo numusitukora iki uno munsi dufise kesi idasanzwe kesi imeze neza musanzwe mukunda abaririmbyi b'abarundi ni wahe muririmbyi ukunda umukundira ikihe kintu ukunda nde jewe sadbi kwe kubiri kumukunda ngeni kingi bana urege nicaye kintu ubona umuhanura sadbi kugeza uno mwana sadbi ikintu umuhanura aza du ibintu bishasha misoso nazereka kutunyoteza wowe nawe ukundanda jewe bose ndabakunda cameraman mwitwe yugo tugiye rero kubaza rero abandi nabo atari wewe suko none no guso no wambwiye no wambwiye ukundanda sabi go ni sawa na sawa. Okay, gentwa Bernice. Nanje Onire. Edi. Je nitwa Goragoza nawe witwa nde? Nitwa Bukuru Janine. Matime Yoshi. Israel. Nitwa Steve Bantazira Dr. Love. Dr. Love, kuko yise Dr. Love? Yavuye kuri mtoye wanje. Nanje nitwa Vincent. Nitwa Gabriela de Londres. Gabriela de Londres. Sikibazo? Muri iki gihugu cyacu cy'u Burundi, no muririmbyi ukunda? J, Double J. Wewe? DJ Fernando. Kwa ukunda Double J? Double J ni waririmba neza bikanyohe. Kuruta Sadbi? Okay, Womuhanura iki nka Double J? Double J impanuro ari nazo ni kujyanye. Owe na Fernando. Kino muhanura. So Fernando kino muhanura so nuko yoguma muri umuziki wiwe akore cyane ntiyishinga ibintu byo tume asubira inyuma kuko ariko arakora cyane nk'indimba yakagusohayo yarangyoheye cyane indirimbo nyene ya ashimira Imana yuko ivyo yageze kivyinshi cyane bitomutera ubwibone bitomutera ubwibone ariko yoguma ashima Imana ya DJ Fernando ariko arakora cyane. Okay, ndi basa karimbo gato uzi ka Fernando. Ka Fernando. Uzukuntu biryoshe ma kugira umuntu akwitayeho akaraza inshingano ibyawe byose kurusha uko nawe ubyitayeho. Thank you wewe. Nchokoza baby nchokoza basi nchokoza for you genzo kwereka ibindi vyane. Usanzwe wumviriza imiziki imisi yose? Si cyane ndavyumviriza ariko bukeya. Nuwawe muririmbyi wewe wumva uwo bukunda mu gihugu cyacu cy'u Burundi? Aririmba indirimbo akakunezera ukumva ati ego. Big Fizzo. Fizzo. You get it? If you don't get it, forget about it. Nicyo ikintu mukundira Fizzo? Arimba neza.
nakaye karirimbo kakuryohera kafitso ngo nana kimwe nagiye oya uko karirimba kose usanzwe ukurikirana umuziki w'u Burundi gusa hari indirimbo ushobora kumva nyine ukumva yakuryohera nima basi niya indirimbo basi ushobora kumva ikakuryohera aha nihe yande nawundi What? oyi turirimbira oya nayo nzi narayumvise gusa kandi yaranshitse ku none Okay. bari bame abagize kungwanya aha nihe yaha bundi mu vyanze ndiko ndashona ibirato mugabo Hey, y'all, come look at this. ishanshimiye niki ishanshimye kimwe bavuze ati nasho batagerageje ngo bandangize mugabo kubw'Imana ndashahagaje aha none nihe ari mu vyiwe yari mu vyiwe yari yamaze kugenda mu vyiwe yarabajeje abamugerageze muri vyose aha nihe sawa akajambo base mubwira kuri iyo ndirimbo yaririmbye akajambo mushimira amashi menshi kuri kubyimviro yiyumviye urakoze cyane let's go muri kino gihugu cy'u Burundi niya ndirimbo niwe muririmbyi ukunda indirimbo cyangwa umuririmbyi biratandukanye reka ashobora kuba ukunda umuririmbyi n'igihugu ukunda indirimbo bose mu byo birukunda cyane nje nkunda indirimbo ya aha nihe Oh my God! kwe ukunda hani kubera irimwo inyigisho nyinshi okay nice kino wobwira kiriku nk'impanuro nk'impanuro nomubwira ati abandaniritse kubera Yesu pera abajene benshi niwe muririmbyi ukunda mu gihugu cy'u Burundi Satbi. Sadwe Yes. ukunda Sadwe Yanje muko nyene kuvuka ryanje. okay niya ndirimbo ukunda ya Sadwe So ni zose. zose imwe bose uvuga ati urabasika kwakira Nta nimwe zose ndazikunda. zikunje kimwe okay niya mpanuro ha Sadwe Impanuro ha Satbi nimwe gusa nkaje umufanzi wiwe twifuza ko yosubira kudutaramisha Kanyosha kandi tukongera kuko turamukumbuye sana. Kanyosha okay arakumvaga muri iki gihugu cy'u Burundi niwe muririmbyi ukunda nta muririmbyi n'umwe nkunda cewe okay basi ndirimbo ukunda basi bwasi no ubona yumviriza niya indirimbo nkunda ndakunda indirimbo ihayagiza Imana wowe wikundira gospel none muri gospel turafise abarimvyi benshi ba gospel turafise aba MTC Victoria umva n'abarimvyi be mwabore yo kundande kubera kare umvugira ojyane umbwira ukunda gospel nande nacinda kubaza kwa bose abarimba gospel abaririmba zisi bose n'abari mu rusange n'abaririmbyi bon Alvera arakunda kuririmba twinjohera cyane Alvera okay niya impanuro womu impanuro nomuha nuko yobandanya akora ibintu by'Imana akaririmba indirimbo zibandanya zifasha abantu cyane cyane zishikana abantu benshi kukwihana okay merci sana muri gihugu cyacu Burundi no muri imvyo ukunda en fait umurimbyi nkunda mu bakera yego wari Kidumu ya niya ndirimbo ukunda ya Kidumu and then Farias indirimbo nkunda intimba wow okay niya impanuro ha Kidumu anyway en fait it's been long time ndamwiruka ndi muri South pour le moment navyo nkurikirana urumva kuva nshitse mu Burundi urumva nta bintu by'imiziki nkurikira ndi umupensione merci